I close my eyes, I see your face. You and me singing that melody. I'm losing my mind cause you're not there. Baby boy, you stuck in my memory. I want you later. I want you late. I want you to call me later. I want you to call me late. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Hey, Hala 5 kuba kenyezi kuba mama bacu kuri bashiki bacu ndababwira yuko ndabakunda cyane grave. This is Hangout. Ni ya vendredi yo kuryoherwa, ya vendredi yo gira vibe meze neza, ya vendredi ya pop. It's all about hanging out. Uyu musi today vendredi yuno musi, Friday yuno musi naronsi bakwe byo guciringa. Ndavuga ati reka ndondere umukenyezi, reka ndondere umwigeme, reka ndondere umurundi kazi mwiza. She's so beautiful. First of all yatanguye kuja muri studio muri 2017 aho yari muri chorale. Par après aravuga ati oya reka nanguye gusora akarimbo kanje ka mbere, reka mvuga amatitro yiwe maybe murashobora kumumenya. Yaririmbye indirimbo I want you later, I want you low. Yitwa Later. Indirimbo ya kabiri yasohoye indirimbo Ihela. Indirimbo ya gatatu adusohora akarimbo kameze fresh kitwa Doucement. Amazina yewe y'ukuri yitwa Muhimundu Vania. Yagiye muri competition muri 2019, competition yitwa Young Singers. Please, ladies and gentlemen, ndabasabe tumwakire nakaruru keshi Vania Ice. V. Yes sir. Meze neza. Remeze bien. Cheers kugira Hangout yacu tangura imeze neza tunywa. Ibi ndabimenye vuba muri Hangout. Kare nagira cheers ngaca nsubiza ku meza. Ucugura inzoga ufata iyo gizivye. Merci beaucoup. Tune ko mwagize cheers zose. Meze neza. Ça va bite nawe? Fresh. Akoze kuntumira. Muri intro navuze yuko you are so beautiful. Nabeje. Bibona ababibona je. Ngira merci basi kuri yo compliment nziza nakubwiye. Nzokuandikira muri commentaire. Kabisa. Before yuko dutangura misi yose Hangout koma dutangura ni vibe kimeze neza. One of my favorite song ni Later. Kaya karofre tuje karandora umutima. Yep. Don't tugire kaya karofre. Cyane gose. Let's go. I want you later. Hey. I want you late. I want you to call me later. Yes. I want you to call me late. Hey. Boy, you're my vibe controller. I love the way you dance, just be my lover. I swear since I kukugora. I love the way you control me. Aire. Gerageje kumviriza iyo ndirimbo. Gerageje kumviriza iyo ndirimbo harike mani yumvira ati est-ce que Vania ukuntu aririmba the way yandika iyo ari muri relation umukunzi wiwe amamuririmbira utwo turirimbo nyene yamwandikira udutexto tumeze uko nyene baby I want you later, I want you to call me later. Nuko bimeze abakunzi banje mwese aho muherereye mwishuri iki kibazo bi atazi akarakazi emba muzima usanzwe so kumeze bro mambo abyitsereza nibivanga yeah kera nkiri mu petit Vania narakunda sana balançoire bya grave iyo mu byambwiye ati kabose ushaka nitwa Shabia balançoire ni gute mu kirundi kabose pembeya ni pembeya kimdodo uruvuma cyakwe ana ninde waravye tuje kuruvuma n'ibyo muri okay bandanya narakunda place yitwa balançoire narakunda sana plage bya grave ni aya ma endroit mu Vania bishitse kero kiri muto musotse n'abavyeyi bavuga ati cyo aha rero nga muranashikanya nk'umuntu hewe je review niraza ngo ego plage kawaida ni batakari twese ni vibe yawe mugabo harahavora basi nari umwana gose batanguriye niyo karaoke ya mbere nagiyemwo kuri ntuzenya hitwa gute ahantu gutya muri industriel hitwa gute hari haririmba wamu ntuzenya yitwa yo bose ndavyose ndavyibagiye umwe yaririmba indirimbo yo kuvuga ingene ngo wengi gatone ndabivuga yitwa gute emwa abagore nimushi urihangana mama riziki ubona none yagira kaho itesa sana ndabivuga ahantu ndabahantwaye nabanjyohewe cyane kabisa
nivyo bibanza bavuga ati binye biri top. Le 8 mars wari umunsi wanyu narabonye performance y'abantu bita kuri Zonzi ewana ni petano vraiment waranyemeje vya grave sana. Warivye umwanya muto mugana naravuze ati Vania Ice foko ndamutumira muri Hangout twisokere. Tiye wabimenye ujya munsi. Yeah. Hajyanye ikintu bita droit de la femme. Ukivuze kwikiga Vania. Droit de la femme ni ikintu numva gikwiriye kuba ndaduharanira kuko nitwovuga ngo turazifise cyane ubuhongo byarakwiye hose mugabo ça marche biriko biraza buhoro buhoro donc ujya munsi umunsi ukwambara igitenge umunsi ukugira ikicaco cyose n'umunsi wo kwihapore abadamu bose aho bari kuko uharanira agateka k'abakenyezi wese turamushimira haherereye hose ujya munsi twarashimiye mama Rasco cyane gose kuko arimo mu bakenyezi ba mbere batanguye kudutangurira muri iyi ntuze no mudasubiyemo kumushimira hari hose umva barimo mu bariko baratugwanira kuri mwebwe surtout abaririmvyikazi b'abarundikaze mwebwe mwibaza yuko droit muyikeneye muri percent ngana gute est-ce que ni cyo kintu mwifuza ko gihinduka kuri mwebwe kuri kote y'akazi kanyu ikintu kiri censé guhinduka ni kumukenyezi en général c'est pas kuririmba gusa mugabo kuririmba naho dukwiye gufatwa nk'abarundi baririmba c'est-à-dire nimba ushobora kubona yuko hari ikintu ushaka gufasha umuhungu aririmba ugifashe n'uwo mukobwa aririmba utimvira ikintu kimwe inyuma genre sans avoir derrière pensée ako niko gateka tubandanya duharanira bijya biface ririmbye ngo uba gusohora hits mugacusama inda kabisa why est-ce que abahungu niba byara bobo basohoye ama hits kweri ko bashobora tegereza kubanza kudushira ko iyo pancarte iyo nuzenya ngaha ngo bigenda gute ari abandi bavuga ati ngo nizo award ziwaje exact so ivyo byose nagateka tugwanirira like mu buzima bwa misi yose umuririmvyikazi arashobora kuba une mère de famille arashobora kuba umuntu w'umugororotsi yitekaniye c'est pas que muca mutegerezwa kurinda kumuha amazina yose atandukanye cyangwa kumushyire mu byo atarasanzwe agenderamo cyane gose cyo kintu uvuze kabisa je kirankoze ko bimwe mu bintu je nkunda yoshitse kuri plage mu kuri birato urumva sinzi ko yandisha naco mwisite twizere ko bivuge urumva nihagira akantu numva ndabivugira mu mikro sirisarishi kadatika urabyibaza ko tavyeka ushije sanga gashisheti imbe hari akantu kamwe kariyazigiye kabos for real aya rugo gibareka none twereke kura oya urumva rero next question kwa twavuga next urumva kagiye kabisa yes Mbabare kwita viko niko kazina je kanyorohera sana. Bampaye ubuzima sinzi viko ari ubuzima sinzi byari byo muga kuvuno munsi ngo vi. Jewe de mapa vi na kazina kanyohera kandi kanyorohera kwita wewe. Kandi mbabare mbwa reka ndakwite Vania Ice cyangwa ndakwite barafu. Byose ndi yote ni bombo kla. Cyane gose. Wavuze yuko hariyo ama challenges mukunda guhura nayo. Sivyo? Wewe naragejeje kuraba kwiga famille yawe ni famille gushigikira ni famille gusupportinga mu kazi kawe muri music yawe no ku mashuri yawe sivyo igihe ufata decision yo kuba umuririmvyikazi ubabwira ati papa mama Jeffrey maraba no kurikimana reka nyandikira karimbo kanje ka mbere nigire muri studio ndirimbe sivyo ndakeneye umbwire niba atari banga impanuro bagutekere bavuga ati mukobwa wacu urabona rero ibintu bintu ugiyemo bimeze ukunuku utegezwe kwitwara ukunuku maybe izo manuro zirashobora kwigisha ugwarundi gwaruka rugukunda Vania ruvuga ati Vania none ko yashitse aganje ndashaka gushika hajya niza imanura mu vyagiye yagutekereye ifo ko ubiyongaja bon disons que je urumva ragenda bamenyereza buhoro buhoro sina je pas sauter genre ngo ndashitse muri ibyo ya pole tu rahere muri chorale irakoze aga concert baraje kuraba mbwa chorale ukiri mu nzira nziza ma chorale wo muri chorale murumvikanye ko mugira aka groupe gukora mu mariage c'est comme ça que j'ai commencé mon karaoke mon mariage donc ibintu bya chorale ok c'est bon umunsi wa mbere naririmbye no kuri mariage umukuza twaririmbana donc c'était bien d'être nkiri muri cadre nziza donc hose barakiri bien hama après umuntu aranyegera ati wotangura akantu ka karaoke d'abord urabanza kumva ko ati papa zobyakira gute
ndagukosore je sigaranye mama Okay. hama atanze imyaka ya ceri nyinshi hama rero ndabegera ndababwira uko ngene bimeze. Bon, bwa mbere vraiment elle était réticente kubera amasaha yo gutaha ibintu zenya mugabo puisque asanzwe anzi ngene meze aravuga ati okay de toute façon wanyigereye uransaba avant d'accepter waje kumbaza arambwira ati okay wumva ubishaka cyane ndamubwira ntego vraiment je ndabishaka ngenda bigendemo wanashima baraza kundaba donc nabo tuvukana ni gake naririmba hatariho umwe canke urumva baratanga support ego support hama après mvuye ku ishuri rero niho iyo ide yo kugira indirimbo yanje yaje n'umunsi mvugana wa mbere na Paula je ndase ukuntu abantu tuvukana vraiment turi proche donc ndamaze kibona narazi bahaye mi yanyuma nihirumva je muraro byagenze ukuntu okay bose ati bon okay donc batwa ibintu byo gufina après je numva numva mega nemeze ugacishamwo meme avant numva gute genre indirimbo yanje baje batwenga akarengana ngabo umvise hamaze kujamo Paula barawenya ati ibintu byabundi biri sérieux puis ndibuka ko bambwiye karanantangaje like mukuru wanje yambwiye ngo none hajya ngo bibaza yuko ngo twaremeye kuja kuririmba imbere y'abantu igihumbi uririmba indirimbo z'abandi kuririmba indirimbo yawe nivyo byo tubabaza deja on twaramaze kwakira ko wagiye mu bintu twiyumviriye ko umwana ngaho yoja mu mugabo kuva ico gihe they are good nibo bantu ba mbere mvuye muri studio numvisha hariho indirimbo maze guhindura kubera abo apana amajambo ntibasanzwe banaririmba gose quand même mugabo ndabumvisha ngo ibi bintu ngo aho hantu ngo ivyo bintu gize vraiment sanakena bad gusubira muri studio ugasubira ugasaba ati ndabasabye n'ukuri mume mpindura kantu donc pour vous dire je barampezagiye gushika n'ubu bari bon amakaraoke yose ngira baba baje n'ujya munsi wa le 8 mars twariho niho bari donc impanuro ni yuko ico ukunda ugikore mbwa ntugerageze kumera nk'abandi soit toi-même ugume kujya waruri hama umuryango uzokuhezagira natabibugiyemo cyane gose bana rero balançoire ukuntu imeze je mbona wiplance sivyo ushaka reka ndagusonike kumunyenga doda indirimbo ya Paula twa doda atari kudadesha sasa tebe turagiye rero twagiye bo ni buhoro buhoro cyangwa ukunda umuntu agusunikira ari yaye batangura buhoro molo molo turaza kongereza mw'ibitense twende kazi sasa rero kera twaraharurirana ati wunda gora gusha kuri 10 hama nanje shugira ucumbisa uri muso ogu musunika Jesse nago dodesha to vibe ngiyi yuheruka ryari ga Vania amakabanya majambo gwiza ibikogwa bana bisunika aba artiste banshi tumaze guhura nabo Vania bama bambwira ati ka boss Jura tsikino cyatumimagari ku muziki babarundi kazi ni kubera yuko ujya mu producteur naka yansabye ibintu nashobora kumuha uyu mu producteur uyu mu videographe nawe yacansaba ibindi bintu nashobora kumukorera sivyo birangora kubgawe nicyaye ikintu uramaze guhura n'ivyo bibazo by'abantu gushaka guprofita kugira bagukorera igikorwa cyawe nibaza ko birimo muri mwe twame turavuga by'agateka byose by'abakenyezi faut pas ko musaba ibirenge ivyo abandi batanze namba yarishe namba ari kintu warushaka kumufasha mufashe c'est tout hamaje personnellement Shana mandagishima nta muntu ura jewe vraiment sinzi ko baranyubaha pe nta uraje turage umuziki mbanzi ko ngiye kuwukora amahera tuba twayavuganye byose ndashika muri studio umwanya bampaye nkawukoresha neza tugakorana neza nkataha mu nyuma bakazoma karirimbo kanje bakanaga posta je dukorana neza n'aba producteur na mu producteur numwe vraiment je dis numwe maze gukorana na Trick Amiri Pro maze gukorana na Amiri maze gukorana na Kuri maze gukorana na X Factor abo bose ni 4 nta kintu na kimwe dufise umubano ntangere videographe ni bien Landry SB nta kibazo na kimwe turigera tugira kabisa uriya n'umujama cyane aborganiza amasho naho nta je vraiment imani bandanye nkingira kandi babandanye ama limit yanje nibatse ko ari kwa na fixije dès le départ ama limit yawe naya yatubwirisha shatse kuvuga like ntuje inyuma y'akazi twebwe biri purement professionnel nimba nje ngaha nje gusohora indirimbo don't ask me ngo ninda ku depose ngo none uko naje ndabizi uko nsubira inyuma naje ndabizi ikikinzanye hano ndakizi
donc byamara ushaka ko dukorana muri event okay event ziba ryari repetition mushaka ko ziba ryari ukuntu okay turashaka gukora aga contrat tout ego twagira bigasha bigenda gutyo nyene je respecte ibyo neme nawe respecte ibyo weme nta gauche droite bya chimuanza kwa aba besto kole message anaha appela anaha kandi jewe ndabashimiraho muri hose kuko nta kintu nakimwe kirigera kinshikira de ce genre hari umuntu yambwiye ati impamvu Vania yambara amahotaro niko yari mugufi nivyo ubugufi ndabufise si kintu nyageje ubugufi ndabufise ariko n'amahotaro ndayakunda sinzi kurabona ko n'abarebare barayambara reka uyambaye umengo urongeye kakantu uraba class un peu kabisa sinon vraiment ubugufi asho ubugufi Imana yarumpaye and you are so proud nariyakiri nanatakata nariyakiriye kandi ndikunda uko Imana yankoze cyane gose hari abantu bataramenya yuko wagiye muri competition mu gihugu muri China hari abantu bataramenya yuko waciye muri competition hari muri 2019 competition yitwa Young Singer Zagenze gute iyo opportunity wayironse gute urazi kuririmba n'abashinwa mbe waririmbye mu gishinwa indirimbo ya nyuma naririmbye mu gishinwa tukubitire enge gato dukubitira kandi imyaka yaciye ni myinshi urumva nawe wibuka ni pole tu ntava nsanga nihenze biriya birimi biragoye dukubitire ko twumva ushaka nishuri ikibazo cawe cyane ni ikibazo cyo kuririmba kirimwo oya mandari twaje umva ndasi indirimbo iri kuri platform yanje ni nshasha yitwa sinshaka kubede sinshaka kuririmba okay sinshaka so indiri competition nandikishijwe n'ishuri je like supervisor wanje niwe yabishizemo c'était quelque chose narumu foreigner umwirabure umwe ndi kumwe n'abashinwa gusa harimo abatavuga icongereza harimo abatazi n'icyawa urumva hamwe ushika na je urumva j'étais pas vraiment gushika no saha vraiment igishinwa sikirenga tu ndazi kubaho ndazi kuja gusoma ndazi ibikenewe kugira mbeho kwa nta mwaka wacu nafashe nize mu congereza so donc baranyandikishije kuva ngishikayo muri ntuzenya ya mbere nari sikomvamwe pe badushitse ugasanga uri umwirabure umwe nta n'umuzungu ahari uri mu étranger umwe w'umwirabure so bizarrement iya mbere narakiriwe turagira ntuzenya c'était quart de finale ndapasa demi-finale ndapasa mugabo c'était donc ego byari bigoranye kuko demi-finale niho yabera kure cyane et puis avec iyo batari ishuri ryanyandikishije j'aurais pas pu kuko hariho ama ntuzenya baca bahindura rescheduling yo kwishuri then après rero la finale ntibayigize uko yari ipanze c'était hatsinze abantu 5 mugabo bakurikirana gutyo onya rero finale niyo nari ndirimbo y'ikishinwa hama aussi on parlait de toi baza barambaza nabaye wakanye baguhaye agashimwe kahe naronse certificat igikadre kiliniya hamwe n'akanoti en fait harabaye amantuzenya amavote yo ku matelefone nico kintu n'abajuje babivuze nico kintu ca mbere technique niki byose nari kuba mu bambere mugabo amavote bajya bajama barakuriye nyene kuma bari mu ma 7000 combien nashikanye 9 mugabo hageze kuririmba warabajya fo bon sinabaje baririmba neza kandi c'était plus indirimbo zanyuma twese twagira indirimbo baragutoreye yuririmba bantoreye une chanson classique uburi muri ngasanzwe ndabikunda tu uramaze kugira akahodre wicaye ahantu wenyine ukavuga ati umuziki kweki ndi mu muziki biramaze gushikira ego numvise amajambo abantu bavuga biramaze gushikira like kwiyumvira why ufise iyo sura mu bantu kandi atari ko wari usanzwe umeze kabisa ego uramaze kumva ati reka ndabihagarike nibatwata umuntu umwe ataravyimvira ukica ifinansa niko urashobora gushiramo ayo miliyoni n'amamiliyoni gukora ry'amavideo n'iki
ukaza wumva amajambo abantu bavuga yose sinabona ko atari ni investissement à long terme itagire donc ntugire ngo ukubonye nico kintu nagomba why am I doing it nico kintu nagomba ndakubaze uramaze kuronka inyungu ivuye mu muziki apana live kuririmba live no mvuze ati mu muziki usanzwe ukora solo uririmba wenyene usobora audio video uramaze kuronka akantu kaka revenu uvuga ati akagenda akwiye muri uwo muziki oui ego bon apana kuma platforms just ndaronka fan base ikwiye kugira ashobore kuba tanguye kundonsa amahera mugabo ndamaze gutumigwa mu biteramo kuri muziki wanje kabisa kandi navyo biba biri pe videos ziwawe ni nziza zisa neza turagerageza kuraba kuri kote technique ni ewana fresh sana ni clean tugerageje kuraba kuri kote ukuntu ba wambaye ni clean tugerageje kuraba baga bahungu aba king video bugaye aba king video turabona yuko abantu nyine bahageze neza ibintu byose bimeze fresh lastly warasohoye indirimbo yitwa Sishaka by the way turaza kwigaruka ko indirimbo imeze fresh muri playlist yanje subizamo ndaza kuririmba yose digado uko ndashaka kumenya akanoti ka videos back to back duhereye kuri doucement ego doucement ni DJ Paul yimenye tugiye muri Didi ihela turabona yuko ari video imeze neza atari banga mula bikuraye d'accord ndiyungunganya pole isiela hama rero muri ayo savings kenshi niyo usanga nsohoyemwo utwo turirimbo si hariho imwe umuntu amaze kumfasha muga pas totalement mugabo umuntu wo muri famille umuntu wo muri famille amaze yaramfashije une partie kuri later hama sinon ibindi byose vraiment ashumva urakusanya pe kusanya tujya mahera nange mecha ntiturusiga tamakaye gabanje nuko toni pero hari ikibazo girekiritse Vi en tout cas vraiment mimi nimefurahi sana gucheringana nawe jengeze ibiye bimeze neza mugabo sinogena nakubajije impamvu abantu bakunda gukompara n'umuntu yitwa Meili mwanditsi w'indirimbo arabesha kubera iki bakunda est-ce byahereye kugira ngo compare na Meili byaje gute en fait nibaza yuko Meili ari kubera dufise background zigomba gusa peut-être yararirimbye mu Bushinwa aratsindira competition wowe yaratsinze kameme andi aratsindira mu Bushinwa aragira amakaraoke mu Burundi kuri arena yaririmbanye na DJ Paul kabisa aririmba neza donc c'est bon je mu compare na Meili ndi bon sana bra nibikugwa nawe oya bishitse bakavuga ati nakana nakabapfo no muntu naho igiruzana bya bintu byo oya nta kintu turapfa gushikaho nge kuri je oya niyo twatwagifuye barakimbwiye bavugana mugabo je na Meili tumeze neza cyane ko mushaka kudukompara jewe ntaco bintwara gatonye uko unkompaye n'umuntu vraiment numva yuko aririmba neza ni fresh kibazo no kunsubiza inyuma Sishaka indirimbo yawe shaje uyivuga ku iki hewe ndivuga ku iki nyene sinshaka n'indirimbo igihe bagende bayirabira kweri itanganya umuvuduko abantu bankunda ntwenga en fait banshaka nama ndiko natwenga ngize ikibazo ngo ndire namwe munsiga ndira nuko bimeze nakunengere ndaza dushaka isong zimeze nka later nagiroje kuvuga ngo sinshaka barayikunze narayikunze mugabo gerageje kuraba fan base yayo gerageje kuraba ukuntu abantu bayakiriye mbese nabe mu buzima buri hose kandi naciye mu bibazo ndabivuga ni true story niyo simpaka mugabo ni inspiré d'une histoire vraie c'est pas sûr ko yabaye kuri jewe ucurica rurandika byose wientraîna gute ugira urwo rujwi ruri trainings oya napano ugeze kuririmba urafise the kind ya voice ukoresha iri n'ijya ukoresheje muri gasubiremo none twumve talamba lolosha oya like na je d'abord ntantu abo nshaka kuzitangura nshaka gutangura kugira kwiga kuririmba
sino rero ivyo kuramba nta kibazo ndabifitiye byaraje ni talent iri muri wowe byaraje tu turabishimira Imana 2022 yatanguye n'indirimbo yitwa sinshaka urafite izindi plan uyu mwaka ico ni ikibazo ni back to back utatupa show ndindira imbere ni heza cyakwe planning yose urayifise gushika December vraiment ufite nk'indirimbo zingahe umwaka ngende ndagusebe bwose ngaha nyene yatubwire basi uvuga ati nazitatu iyo exclusive ntayihari basi tune sasa turirimbe rero sinshaka aho rero twagiye ntangurira oya tangura wewe tugende sinshaka kumixinga ijwi yanje n'iryo wawe agambira hizi yose ndayizi ntangurira numvika wowe ndatangura mumve ko tutajana na vibe okay twagiye uzaya majino Wamunsi twahura wambwiye kutazigera umpinduka wewe nanjye nca ndanyurwa none n'ubu sintabura ingene wahisemwo kumpinduka you were just a player uvuga yuko uzamusenga usaba Imana yuko nama nseka none birangiye ndira uvuga yuko uzamusenga usaba Imana yuko nama nseka none birangiye ndira you were never loyal to me you were just loyal to the need of me I don't wanna play no games no more I don't wanna be with you anymore I don't wanna play no games I don't want you anymore kabosi dressing shaka no nukuri kw'Imana ngo ni histoire yambaye ko ryari cyagenze uko nyene ubiririmba nuko nca kuririmba babwire bagende kwiraba kubera bakubonye bantu b'Imana abakunzi ba Vania Ice umuntu wese uzi kushaka gushikana industry yacu ku rundi rwego turi kumwe na Vania Ice muri Hangout ndagusaba ikintu jya kuri account yawe ya YouTube wandike Vania Ice before ukore subscribe maze ukora subscribe ugerageze kumviza indirimbo ziwe zose after brand new hit song akarimbo gatuje kameze bien kagarimbo rero kararyoshe kakura kumviriza mu mvura rompre nko kuri plage nkuko wonye kafise vibe imeze neza sana ukumvirize kose ugasharinge udropinge comment urabonye commentaire yanje Vania muri abakunzi ba Hangout please ndabasabye natwe muzo kubinkorera tuje kuri account ya Vania Ice niya ndirimbo ukunda kuririmba kenshi iyo uri kuri stage yo kuririmba ma live iyo uri kuririmba live niya ndirimbo ama wifuza kumuririmba itanga vibe bona nyene ko abantu baciye bagira romba basara nyene ubakura mu ndahindura vraiment no ambeshe muga y'ikirundi ndashaka iyo ngayi wacu y'ikirundi simerutse amakarawo kerega nagize naririmbye w'imaso tu sinari mperutse kandi w'imaso nawe naririmba plus indirimbo zanje niyahe ndirimbo muri playlist yawe uharaye anytime back to back umwumviriza y'abarundi y'abarundi mfise zitatu zikurikirana vraiment zirarambye pe okay ugana abanyenezo ndabatse kubwira ko ndazikunda iya mbere ni call me Mr. Awe. Please let me be somebody. I'll be there for your matter. Go for your matter. Ta-ta-di-ta-ta. And nobody has paid better than them. Twende sasa, I'll be there. Ya kabiri ni ntuzenya. Gosh, nibagira ingene itangura. Let me treat you right, baby. Let me treat you love. You be a love, urabaruta, baby, urabaruta. I know you want me. Your love, your body. Mona walda. Okay, yo. Ya gatatu. Iya gatatu. Ingi gatatu ndikanda zimanukamwo. Iya gatatu y'abarundi nkunda. Hajya yitwa ivuga gute? Mu mwanya gatoya. Bibagira sana. Urumva uba utekeyemo byinshi mu mutwe biragoye. Na ndabe ndayikunda. Ndabe ya Biface. The Biface. Yeah.
C'est toi ma belle, c'est toi mon cœur, c'est toi que je considère. Ikinshagama ariko wewe. Mu kibazo. Amasha dusara kuri I don't wanna make it pam Pam, pam pam, pam 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 vibinga pam. musanya ndirimbo. I don't wanna make it personal. Eh. From the beat to the singular. Barateza. Tantine, nipeka cheers vraiment usinibaniye. Gusa nk'ikintu ushaka kumenya kuva iwawe. Cyanywa. Ndakunda kubyibagira. Urafise n'agasunika rugo, urafise ikintu ushaka gusharingana natwe, urafise ikintu ushaka Nasharinze ibintu byose. No, hari akantu maybe uvuga ati kaboss kano kamwe ndakabwira abakunzi b'indirimbo zanje, swat abakunzi ba supporting aho bava bakagera. Mwanya ni gwawe, hama ca ndagusunika muri pembe yakanje. Abone usunika. Yo auraho kiragupfanye. Bon, jewe nibaza ko ndabashimira abantu bose banfollowinga, abantu bose bakurikira umuziki wanje kuva kuri Doucement na DJ Paulin. Entre temps DJ Paulin uri hose nakubaye sana. Respect tonton. Ego hama babandanye support irakenewe cyane wherever you are ugende kwa Vania Ice YouTube channel. Undugirize kansi nshaka pole pole hama comme ça wandanye mufata mu mugongo aba artist apana jeje nyene aba nu supporting utakunze igikorwa ciwe mugabo whenever umvise indirimbo yikunze reka yo like yo share si kirenga ni juste karaduza umuntu turumviza indirimbo zabo hanze nyinshi tukazipartage cyane lakini hageze akantu kiwacu ca dusubira inyuma problème DJ Feel Bite aho uri hose nawe wubahwe indirimbo uratuma zigera ku Kizigenza pop tangenda gushimire ku ndirimbo zanje zose umaze gushira ama mix yawe hama nawe nyene mugende mumvirize volume 5 yiwe fire rumva aho muri hose support your own artist mubashigikira aho bari hose yaba wicenda jurukunda umusharing twese one love hama abo muri industry natwe twambaye dukundana cyane gose ndagushimire cyane Vania. Asante. Jendi bazaye ko twagize umwanya umeze fresh. Bien sana. Waryohewe ka Hangout kacu. Hangout yacu vraiment ariryoshe. Bana sunitse nadoze. Wadoze. Bampaye umudodo. Kabisa. Umudodo. Yes, reka ndagushimire. Bo wakurikiranye kino kiganiro kino kiyago cacu du début à la fin ndakubwira ati respect cyane. Nari kumwe na Vania Ice yatubwiye ko afite indirimbo yiwe nshashe twa Sinshaka. Tuje kwisanga kuri account yiwe ya YouTube wanditse Sinshaka, amukore subscribe, amugire na like, amusharinge ahantu hose ugira ishike kure. Kuri account ziwe za Instagram akoresha Vania Ice, tuma mwibarafu tu. Twitter, Vania Ice, Facebook, Vania Ice. What's ni Vania Ice? Snapchat, Vania Ice. Fresh. Kora challenge ugira ka video umutaginge ibintu bimeze fresh sana. Mwemwe kumena ka boss for aka Mr. Chatugira guca. Banzurindiye tubanze dushimira abantu baduhaye ikibanza cyo. Tashimira abantu baduhaye ikibanza cyo kuri Karera Beach. So twagitugira na handi uzosanga balançoire zimeze fresh. Ushaka umwana wawe aryoherwa muzane ngahanya ukiyaga kimeze fresh kiwacu amugire vibe meze neza. Hama Chatugira guca. Chatugira guca. Okay. Tugira tu. Okay, right? Gira nuko. No ngaho imbere no. Chatugira gatatu pam. Let's go. Pam. Hangout. Chuvuga hangout. Ibintu hariya nawe tugira abafana bahariya nabo. Turagiye. Pam. Hangout. Turagiye ino. Turabino. Turagiye. Pam. Hangout.